dusoma aya majambo umusomyi mwiza w'ikirundi binashobotse reka papa mfashe numvise asomba neza cyane. Raba Kuvayo igice cya kabiri, Kuvayo igice cya kabiri umurongo urahera kuri 12. Yeraguza hirya no hino maze abonye ko atawumubona yica uwo munyegiputa umuvyimba awuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho asubira kwanduruka agize atya aseruka ku bagabo babiri b'Abaheburayo barwana. Abaza uwusindiye uwundi ati niki gitumye ukubita mugenzawe? Aramwishura ati ninde yakugize umukuru canke umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya arivuganya ati nukuri byaramenyekanye. Farao avyumvise arondera uko yokwica Mose, ariko Mose aramuhunga ahungira mu gihugu c'Imidiyani yicara iruhande y'iriba. Banza ugeze ngaho aho ngaho aha hantu bibiri ivuga ngo Farao amaze kumenya ayo makuru arondera ukuntu yokwica Mose. Mwavyumvise hari itandukaniro. Farao amaze kumenya ayo makuru arondera ukuntu yofunga Mose. Ubitandukanye. Farao amaze kumenya ayo makuru arondera uburyo bwose arondeza Mose ahantu hose ari kugira ngo agire gute amwice. Donc dossier yari hejuru y'ubuzima bwa Mose ntabwo yari dossier yo gufungwa imyaka yiwe yose, yari dossier yo kwicwa. Hama rero hari abantu ushobora gusanga ngahanye mushobora kuva ko yaravuze ngo Farao batashize ko ngo umwami mukumva nyene ngo Farao n'umuntu asanzwe. Iyi yari dossier y'ibwami. Uyu Farao yagomba kurondera kwica Mose yari umwami wa Egiputa, niwe yari president wa Egypte. Kandi nagomba ndababwire kugira ngo mwumve uburemere bwabyo. Ico gihe Egiputa niyo yari itwaye isi. Egiputa yari komeye kugira ngo mwumve umwami Farao icarico. Bibiliya yagerageje kuvuga ngo nuko Farao ngo ambimenge ngo arondengere ica Mose umenga n'umuntu yo kurondera wari wese kukwica. Yari kararonderwa n'umwami w'igihugu. Arondera uko yo kwica Mose. 16. Kandi hari umuherezi w'Imidiyani yari afise abakobwa ndwi. Baraza baravoma buzuza ingomero ngo bashore umukuku w'intama wa se. Haza bungere barabirukana. Ariko Mose ava hasi arabatabara ashora umukuku wabo. Bashitse kwa se Ruweli arababaza ati ko muje n'ingogo uyu munsi? Bati nuko umuntu w'umunyegiputa yadutabaye abungere. Atako atuvomera amazi ashora umukuku. 20. Abaza aba bakobwa ati none ari hehe? Niki catumye musiga uwo muntu? Nimumuhamagare tumufungurire. Maze Mose ashima kubana n'uwo muntu, nawe arahava amuha umwigene wiwe Zipora. Avyara umuhungu se amwita Gerushoni. Ati nabaye inyambukira mu gihugu kitari icacu. Simba gatoye ku murongo igice c'indwi umurongo wa mbere. Uhorabarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Farao. Kandi Aroni mwene nyoko azokuvugira. Uzuvuge ico nkubarira cose, maze Aroni mwene nyoko abibarire Farao kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Amen. Simba Mariko rero ubutumwa bwiza. Mariko 14 umurongo wa 3 kugeza ku 9. Mariko 14:3 kugeza ku 9.
Mariko 13:3 gushika ku 9. Ego cyane. Yesu asukiko amavuta mu nzu kwa Simoni umunyamibembe. Ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe yicaye ariko ararya. Haza umugore afise ikebano ry'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada. Amena iryo kebano amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo baritonganya bati mbega ubu buhombe bw'aya mavuta n'ubwiki? Nuko yoshoboye kugugwa idenari y'amajana 3 arenga zigahabwa boro. Baramwidodombera. Yesu arababarira ati nimureke mumubabariza iki? Ankoreye igikorwa ciza cyane. Aboro muramana iminsi yose, aho mwogombera mwobagirira neza. Ariko jewe nituja kwamana iminsi yose. Akoze uko ashoboye, asutsa amavuta ku mubiri kuwutegurira guhambwa bitaraba. Ndababwira ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, iyo ni kado, nico uyu akoze kizovugwa kibicibutso ciwe. Apana icibutso c'Imana, icibutso ciwe. Muri kwijambo ry'umwaka w'intango shasha ni civugo nico civugo ci n'umwaka wa excellence. Ntaho muraja zose nico kimwe n'intango nshasha. Excellence n'intango nshasha, kuko excellence izanwa no kwimuka. Ariko icivugo cy'amasengesho ni intango, urufatiro rw'intango nshasha. Nubwo rero je ngomba gushiraho naho ubundi excellence, kandi iyo habaye urufatiro rw'intango nshasha, excellence ni cash. Niko bimeze. Iyo urufatiro rw'intango nshasha warushizeho neza, akarenzo ni 100 kwa 100. Yesu nashimwe cyane. Nta excellence atarufatiro rw'intango nshasha. Intango nshasha ni iki rero? Kugira ngo ntagenda gutinda mu majambo maremare uyu munsi n'umunsi wa mbere, niyo mpamvu ntazanye agenda. Message numvise Imana yashize ku mutima wanje ngomba guhera ko, ntabwo nigeze ndayitegura. Ariko ejo nzozana ivyo nateguye. Mugabo uyu munsi ngomba gushiraho uru rufatiro rw'aya majambo kubijanye n'intango nshasha. Reka ndababwire rero, mpere ngaho ku mwanya si munini hagati mu ndwi. Reka mpere kuri iri jambo muryumve, Imana ikugirira ubuntu, muhemuyera kuganiriza. Mwumve iki kintu. Mu kintu cyambere Satani akugwanya ko ntukore, kubera azi neza yuko niwagikora intango nshasha ikiza, ni icyo kizirikane, nukugukuramwo gutanga ikiguzi. Iyo wumva ibintu byose unaregea, kila kitu cyo tunasikia we ni mulegevu, n'amafunguro kurakora saa 10 hari ibintu wakozeko, saa 9 wariye imbombo. Urumva hari ukuntu uri kuravyumva utwo tumenyetso ufise two kuntu abandi bari mu mafunguro uri kurasekeza, kandi uri muri iki kirere uri umwana wo ngaha, abandi ariko ari isondesha uri kurasekeza injya. Ivyo zose ni kimwe mu bimenyetso wewe wibwira ngo niwe wabihisemo. Kumve n'umugwaniza adakeneye ko hazi intango nshasha ku buzima bwawe. Ikimenyetso kikwereka yuko intango nshasha kiri kure yawe, nukuntu wumva utotanga sacrifice, utotanga ikiguzi. Ikiguzi nico kigaragaza kwanza ikiguzi sekwa. Erega ikiguzi gitangurana na revolt. Utaranga ibintu urimwo, kabla haujachukia mazingira, wangi bigukikuje ibintu udashaka, wumva bizinutswe, uvuga ati ikintu numva ndachanse kingeze ngana numva shaka kukidawo, kugira ngo intango shashize ku buzima bwawe biragoye. Abantu rero abana b'Imana benshi bashaka kugubwaho babeho nkuko bimenga n'ibintu bisanzwe. Hari ukuntu wibwira ngo Kristo ngo yarabirangije, uri kuravyumva ko yabirangije, rero ubwo azosanga uku igikomeye ni Yesu mu mutima. Hama ibisigaye je ntaco nokora, kandi akamabwire nizi nyigisho murazizi ko zuzuye.
babwira ngo ntacyo wokora ngo kugira ngo Imana igire icyo ikoze ngo nakikime ngo Yesu ngo yabihejeje byose ku musaraba mugabo n'ukuri genda umuntu wa mbere Imana ishimwe imbonesha kure ziko zirandaba ndi umuntu wa mbere mbeshuza yuko imvugo babivugiramwo kuvuga ngo Yesu yarabirangije ntibabesheye Yesu yarabivuze mugabo mubesheye mu byo baba bashaka kwemeza ko ari byo yahejeje kandi atari byo mu bisanzwe nagira ndakubwira umuntu wese batumye muri mission akemera kayijamwo iyo ayirangije aratanga raporo iri jambo mugende murabe neza cyangwa musobe Bibiliya neza murekane n'abasazi basaragurika barondere inda zabo bari kwidiri mugende mushishoze neza musome ivyanditswe mutekanye murekane n'izingurukizi za kino gihe zikeneye kubonka zibwira ngo ziko zironka amata kumbe ziko zirabakwega amaraso soma neza witonze Bibiliya ugenda usome Bibiliya kwanza ntibanayisoma Bibiliya barayirimbura genda urimbure medita ku kintu papa ufata umwanya wiyumvira ati mwemuyera aha washatse kuvuga iki ushaka kumbwira iki Kristo Bibiliya tugira ngo kumusaraba ava yuko umutima uca nyumviriza neza iyi raporo yayitanze agira cikana mugabo Bibiliya irashinga intaye yuko yamanje kunamura umutwe araba hehe hasi cyangwa hejuru none hejuru haba yonde haba yuwamutumye rijya jambo ngo byose birarangiye yarashatse kuvuga ati nukuri nta deni ngira ngarukane hiyo ivyo wantumye byose kuri twebwe rero wewe yararangije ivyo bamutumye twebwe mu isanzo twari dutanguye Suirura muntu muri ko mubwira ngo ikiguzi urumva papa Jésus tu me vois je suis là donc abantu basigaye basenga bafise za ventilateur haza murabona je aririmba louange na dossier afise utu ventilateur twaraje baratubonye ntabo murabona karabaye ngo Jésus ngo tu me vois ngo je te vois ngo je suis là haruna bavuze ngo Jésus baju ngo ukaraba ati uyu mukobwa azofata neza umugabo umuntu aregeye gutyo sumugwanyi uyu azokoropa umwanya wose Jésus ndakeneye umugabo mwiza boga ntibishoboka uyu azokwambara igikwembe ateke jamais gorane gusa kiguzi ramugenza ati kiguzi reka mbabwiza ukuri wewe uraza kumbwira ngo Yesu yarabirangije ariko Yesu ariko yarangije iki ko turushe reka tuvugane ukuri yarangije iki ko turushe navangiwe oya sohoka ngaha uzo cyajya kwibote kubabwira riya bia mpimiceri genda cyayo tura cyayo ko yabihejeje cyayo tura kwinyoti gusatuye cyaharyanyu rayibia ati mpifana ngaho kubona Yesu yarabirishe bagutikure kandi uvuye gusenga umuraho ingorane uri kuba zibona ibintu biriko birafu bibona ntushaka gutanga ikiguzi mu
mu gishingo cyo gutanga ikiguzi kugira intango shashize mu rugo rwawe wamaze kubona ko aduyi yinjiye wewe urayibona nuko umugore wawe ukimutwara suko yarameze umugabo wawe ukimutwara suko yarameze hari ukuntu mwigeze kwa mumeze neza muko uri kubona hari ikintu cyahindutse ushaka kuma wibebeza hari ingorane zihari nta ngorane ubona aho wakwiruke mu masengesho aho watakanze aho wakenyeye ugacamuga mugenzi wawe cisi ndavyumva wanje vyamufashe kandi aho maze imyaka 10 muri mugakiza ntunze ngo sindavyumva ntunze umugabo wanje guki ngo sindavyumva ngo sigata saa 5 ubona umukiranutsi arajata saa 5 yaragorotse gasha ewe baje ngorane Yesu nadufashe wamaze kubona ingorane wamaze kubona lo danger ugumye worosha uraregea turiko turasenga mu izina rya Yesu ribabababa uri karayobora ngaha rayaboshata akaviyashu ngo mana ndagushimiye ugiye kutugirira neza wewe aho wicaye ugumuvuga ngo amen ego mana amen ego mana amen wene nakuvyuhunda ariko arasengerako wowe bizogenda gutega ntuzi ba Petero baza kota umuriro batakije baca bagufata ti wewe kandi wari uri kumwe nabo ngo jewe ngo ya no gutambuka ngo jewe ubona ntambuka subira uraye mugenzi wawe mutwenga ariko muri ko muranyumva raba mugenzi wawe umubwire ngo ikiguzi haiwezekani wewe unatazama mwenzako unasema na mimi nataka kuwa saa yule wewe unajua safari aliyoipitia muzaho yaciye mwe ikiguzi yatanze murakizi uraho ibintu byose biroroshe ikiguzi urugendo rwa Mose rwatanguranye n'ikiguzi ariko agikora yihuse mugabo mu kwihuta kwiwe Imana mu mugambi wayo yari yarateguye iyamurindiye muri kijya kiyaga umukobwa wa Farao yogeramwo kirimo ibikoko yayindi yamurereye ku mwasi yagombaga kumwica yararavye iravuga ati nubwo yihutishije ibintu sindi burondera uwundi muntu simpindura umugambi ndakunda Imana kuko umuntu arashobora kugwa muri esheke ariko hari ico yamuvuzeko nico gituma nama mvuga nti igihe cyose ukwiye guharanira kudatungwa n'ivyo ubwirirwa ngaha ukwiye guharanira kugira ikintu wabwiwe ku giti ciwawe ico kintu ni ikintu kiremereye cyane kizokurinda kizotuma udapfa n'ingoga Imana yari yarateguye tuko bimeze kose hari ubundi buryo hari plan B namaze gutegura rero igihe Satani yakoresha ikosa umugore Imana ntiyavuze ati ndafibanganije mu gitabo canje cyitwa umugore ahubwo yabwiye Satani amubwiye ati muri uyu nyene hagiye gukoresha ikosa uruvyara zovyara haleluya muri uyu nyene utaye muri esheke Imana ntabwo ari Imana yovuga ngo urumva ivyo nayi nateguye mbona hari ikintu kivyononye reka nitabaza ukundi kuntu irafise uburyo ishobora gufata ikibumbano kigafira amaboko yacu cyamara kugwa hasi igasubira gatora cakindi nyene ku ruhande hari irindi bumba igatora irindi byabumba nyene igasubira kandi kurikora bushasha yarangiza kurikora ikarikuramo ikintu cyiza ariko ivyo bifatanye no kuba ku giti ciwawe mufise ico mwavuganye Mose yakuriye muri Egiputa bamutoye ari umubebe yakuriye muri Egiputa yiga amategeko Mose yari yamaze gushigwa muri liste y'umuryango wa Farao ku buryo ari we yari kushobora kuca niwe yari gusimbura umwami yarahari urumva yari amaze kuba umwana mu rugo mugabo Mose
arafise ukuntu gukura kwiwe kwagiye kuramwumvisha yuko ahantu atari cyo kibanza ciwe. Yarabona abantu bakoreshwa uburetwa, yarabona abantu bakoreshwa amafuti, bakubitwa, bagakora amapiramide, bakora ibikorwa biremereye. Akavyumva mu mutima yuko hagati yiwe nabo hariho connection adashobora gusobanura idahari hagati yiwe n'abanyegiputa, kandi aribo yitwa ko yakuriyemwo. Nibamutoye ngo bamushire muri liste y'uzoba umwami kubera batekerezaga ngo numuheburaye. Ivyo ntivyari mu mutwe wabo. Umva bari baramutreninze ku buryo guhera mu mutwe gushikana mu goro w'ikirenge yari umunyegiputa. Ariko spirituellement mu buryo bw'imhemo Mose yaravyumva ati jewe nubwo umenga ndi umuntu ntonye ku banyegiputa, nubwo umenga abandi bona kuze mbona niyo famille yanje, ariko aba bantu bagowe, aba bantu ndumva hari ikintu kiguma kingurura kuri bo. Nico gituma igihe umunyegiputa yakubita umuheburayo yagiye kumuvugira, amuvugiye mu kumukubita asanga mukubise nabi, uwo munyegiputa arapfa. Mose areraguza abona nta wamubonye, hamarimba ikinogo aramuhamba. Sinzi undi Mose abaheburayo bavukanye bagiye gushwana, babaheburayo babiri barashwana muriko muranyumva muri ngaha, barashwana bamaze gushwana hamaza kubabangurukanya mu mwanya mu vyo atari yiteze. Asa yumva umwe aramubwiye ati atushaka kunyica nko wise wa munyegiputa. Mose aravuga ati bijya bintu nabikoze nareraguje mbona nta muntu ahari, kumbe uyu mutipe yarambonye kubera atari kuca amwica nubwo yamubonye. Mose ngo ahitamo ugira gute, ahitamo guhunga. Mose ntiyahunze ahungishijwe n'umunyegiputa, yahunze ahungishijwe na mwene wabo. Uwo n'umwuka ugenda ukurikirana kubavukanye. Ndabira rero kugira ngo mwumve ingene intango nshasha itegurizwa gutangurana niki nikiguzi. Semeni amen. Muriko muranyumva? Habaye iki rero? Mose yirutse ishamba ririmwo ubugararwa atazi yagiye. Ndagira ndabibutsa abantu muri ngaha kugira ngo muzontahure muri imisi tuzobana ngaha. Muvyibuke yuko Mose ntiyigeze aba mu gihugu ca Isirayeli. Mose nta handi hantu yarazi atari muri Egiputa. Mu kwiruka niyirutse avuga ngo nirutse kwa sebukwe, nirutse kwa anko, nirutse kwa anti. Nta na famille nimwe yaziga. Kwa kundi umuntu avuga ati dossier iri ku buzima bwanje ni dossier iremereye. Mu bisanzwe reka ndabisigure gatoya. Iyo wumvise ngo uri wanted kuri dossier ya president, urazi president avuze ati ni mu mundonderere, inzira zigubana igihumbi. Ushobora gusanga wirutse ukagera muri Zambia utabizi ko wagiye Zambia n'amaguru, kubera ukurondera uwari we, kubera uburemere bwa dossier iri hejuru yawe. Mose rero yirutse ajuragirika, yiruka avuga ati man umwami ariko arandondera kunyica. Yatumye escort ziwe, yatumye documentation yiwe kugira ngo indondere. Afa kwiruka, Bibiri ivuga ngo yirukira mu ishamba ry'Abamidiyani. Aragenda ariruka ngo agera ahantu kwiriba aricara. Munzanire agatebe ngaha protocol. Aragira gute? Ndabira mugenza wa mubwire ngo ikiguzi. Mose yari yaratojwe ibintu vyinshi cyane. Yari karatorezwa kuba umwami, ariko umwami w'umugwanyi. Yarazi no kugwana, yarakomeye, yari umusura afise imbaraga, yatojwe kabisa. Agera kwiriba aricara. Mwirukere kugira ngo muze kunyumva neza cyane cyane, mwumve ico Mpwemu Yera yambwiye kugira ngo mubashe gusobanukirwa ico Mpwemu Yera akeneye ku buzima bwanyu. Mucumve iyi minsi 14 ntirangira ataca Imana ikoze ku buzima bwawe.
uyu munsi satani ariko araduhereza umwanya ku bintu by'imburakimazi, akatwiba umwanya ku by'ikimazi. Imbaraga zacu tugiye kubiraba turiko turazitakariza mu bintu ataco biriko biratumarira. Icyogize icyo bitumarira akaduhisha mu maso kugira ngo tutabibona. Mose rero yisanze kuyiriba, ntazi ngene gitwa iryo riba, ntazinanye n'umuntu numwe. Inyuma yiwe ndakwibutse ko yariko dosiye y'umwami irondera kugira ngo imwice, itarondera kumufunga. Hari urupfu hejuru y'ubuzima bwiwe. Kandi nsubiye kukwibutsa uri kuranyumviriza, gwari urupfu ntabwo ari nyumba kumi yamurondera, ntabwo ari chef de zone yamurondera, ntabwo ari mustanteri yamurondera, ntabwo ari umushikiranganje yamurondera, si umudepite yamurondera, ntabwo ari premier ministre yamurondera. Yarondegwa n'umwami wa Egiputa. Nukuvuga ngo dosiye yari nini cyane, yari dosiye, wari umutwaro, cyari kigeragezo kiremereye cyane. Ariko ndashaka murabe umutima wa Mose, ingene Imana igenda kutwugurura imiryango iyo tutanebwe. Yicaye kwiriba, araho ararushe, akarahezagirika, sibyo? Mu mwanya kici hicaye haje abakobwa batanu bikoreye imibindi, baje kuvomba. Haje abungere, abo bungere ngo bari bamenyereye gukubita izo nkumi, barazikubita, bashaka kuzikubita kuzishwana kugira zitavoma. Mose yari gushobora kuvuga ati avec mon titre fils, avec dossier indiko, ciwe utu twafere duto nitunda, ibi bintu mbona tutangana, sindabazi, ngende kwivanga, ndaniruhiye we cyende ko ndiga ingene soka muri dossier y'umwami, hama ngende mu vy'inkumi. Uravyumva? Mugabo yumva ikintu kimubwiye ati ebana, nubwo udashoboye dossier y'umwami ariko iyo urayishoboye. Murabona ahantu bita intango shashi itangurira, naho ibintu ushobora kuba unegrije kandi ubishoboye. Ibintu ufata minenegwe kandi ubifitiye capacity. Ukavuga ngo je ngo nivyo ngo nibindaba, ngo je ngo twafere ngo ni peti. Mugabo Bibiri iravuga yuko tangura ryawe rashobora kuba ari ritoya, ariko amaherezo rikazokwaguka cyane. Jewe ngindi ku rwego rw'abahami, na dosi ndiko ingana nuko ngana. Abakobwa nabungerare kubitana je sinda nabazi n'abagihugu ntabonzi. Muga Mose aravuga ati hamwe n'umuruho kwiruka, hamwe na dosi ndiko mbi, abakobwa ntibo bakwita ndinga kumengo tugabona dukunja nka dutekera. Abarahagurutse ntiyabifata mineneye, ntiyakwega amaguru, havuga ati akafere ndagashoboye. Abafashi babagabo watu hasi muri kuko yari abashoboye. Yesu nashimwe. Arakweza arakubise gutyanye, baracanganyikiwe, babonye amatara ari karaka, arangije aravuga ati genda hoshe, batemesha ngaho bariruka. Abwira abakobwa ati voma, baravoma, baratashe. Ngira ndababwira, baramushimiye, aramubwira ati merci uradutabaye. Mugabo kuba bavomye sico cyatabaye Mose, oya, kuba basubiye muhira kare. Kuba basubiye mu rugo kare nivyo n'intango shasha yatanguriye. Mose agiheza gukubita barya abantu yarababwiye ati dorien, bamubwiye ati merci ati dorien, je vous en prie nimugende, ivyo nibisanzwe mwomenya jayo ngo. Mugabo ntiyamenya ko desinango shasha kutanagrisha ivyo ushoboye nivyo vyugurura umuryango w'intango shasha. Kudafata mineneye gutuntu duto nivyo bitanguye kugura ibintu binini. Navyo yarazi, ntiyabikoze. Reka ndakubwire, reka gushira ibintu muri aho gaservo kawe gatoya ataco kamaze. Urabona jende umupware sinikorako, urabona twebwe urumuki ko atacu ufise mupwara kenye.
ngurumva ngo je ngo kameme ngo donke reka nazadonkesha opportunity ibonetse gira icyo ukoze. Ngumva umuntu aricara ngaho akavuga ngurumva ngo pasteur ngo asavye amajana 5 ngo rwego rwango ruracari ruto ngo je ni mafere ya mamiliyoni ngo notwara ibihumbi 10 ivyo bihumbi 10 vyo guvyarira imiliyoni 10. Intango shasha itangurana no gukora wewe ivyo ushoboye, kuko iyo ukoze ivyo ushoboye Imana ica yitwara reka ivyo udashoboye. Ego cyane biragoye ko Imana uyiha akaryo ko gukorera igukorera ivyo udashoboye wowe utari kurakora ivyo ushoboye. Nico gituma umugore yaraje arabwira Elisa, aramubwira ati Elisa we nukuri karambanya abana banje barabatwaye ndubupfakazi n'abana nabo barabatwaye kubagira inyagano ibintu nibishoboka. Aramubaza ati none urinde? Avuga ati jewe nubwo sinapfuye kuza umugabo wanje yakoranye nawe, yakoranye n'umugabo yitwa Eliya, bakorana ivy'ubuvugishwa, yabaye umwizigirwa mu bwizigwa bwiwe yaratewe n'ubukene asaba ideni, hamagenda gufa atarije ideni. None abo yatwariye ideni bagiye gutwara abana bagira aba esclave. Elisa ntigeze avuga ati yo nivyo yarasenga yo yaramuvugishwa oya. Elisa yamubaje ati okay navyumvise ko dufitanye isano mugangira ndakubaza urundumva ko dosi uvise irakuruta, dosi uvise nta mbaraga uyifitiye kugira ngo ushobore kuyisova. Muga jewe numva hari cyo no gufasha mugabo sintangurira mu busa ufise iki? Nta muntu ari karanyumva abasha muri ko muranyumva ufise iki? Umugore anyumvira ati mfise iki? Ati mvise utuvuta mu nzu dusanzwe tw'ubufaranga bukeya. Ata hari cyo ufise? Ati tiri bivomesho. Igihe cyose Imana iza gukora ivyo udashoboye wamanje kwerekana ivyo ushoboye. Ibintu byose uri muresefe, ibintu byose iyo bavuze gutyo ibintu uri wa mbere shira ku ibiganza pastor, shira ku ibiganza pastor. Mugabo mu mahombi ntuza, mu kwisonzesha ntiwisonzesha. Mugabo igihe cyose pastor shirako. Pastor ni magicien, n'umupfumu n'umurozi, nta iforo nimwe. Umwakura urakuwa ukarindu ugahera umwaka utigeze wisonzesha. Hama ngo je ngo mama ngo ngira billionaire ngo ngango nzokwereka ivyo nzokora. Oya ntibishoboka, nta capacity ubifitiye. Iyo rosa amajana 2 turakubura cibitoki gira ingorane desa mire cibitoki gira ingorane uranyagaza abantu bose. Imana ikavuga ati none ngira muhumbu iriyo nazokuba marabasha. Umuntu aronka desa mire akacabura mu masengesho, ndamutse ndamukubise umuriyoni barazo bariguye. Kubera iki? Urahamukironse ikintu kubera utagifitiye capacity. Mose yaje gukora ico gikorwa asubira kwicara hariya yifata umutwe aravuga ati cha kwanza nitalala wapi? Okay reka tureke basifure kamfate ko namusize Farao nuna hano naje ni he ahanda gatima kamubwira ati arazi ko nafise nasi barya abantu nafashije siko naye kubasaba indaro erega ndi mwishamba ntuzi sinone ngundara he. Abakobwa kwihuta gushika muhira bagishika se wiwe barabonye ati ko mukoze ibintu tutari tumenyereye, ko mbonye intango shasha mu rugo rwanje, ko mbonye ikintu gishasha mu rugo rwanje, ko habaye ikintu gishashi wanje, habaye iki ko muje karega abakobwa banje. Ati reka papa uyu munsi ati twabonye Jackie Chan yakoze ibigati ati numugabo barona babambwira bakunda kudukubita ati yabegeranije gutya ati umugabo mwamuhadije izina toya mwamusiza ateko ati twa muntu menga afise ingorane ati
iruka murano kwa yakiri kuko umuridere igihe cyose iyo bakubwiye umutwe wiyumvira ibintu uraba ibintu kure abandi batarabibona. Yetiro ryari yamaze kubona ati turakeneye umusekirite bashano aha hantu tuba muri danje umuntu akoze ibintu mvise amahera mvise ibintu ntunze uko biri kose kino nyagasa mwiruke babarirutse asanga yicajya kwiriba baramubwira ati papa aragukene ngwino abashitse muhira agishika muhira babashuhije amazi agira yoge agira gute agira yoge aravuyeyo arambaye nimba bamuhaye zo ko yagiye baravye zino ramwambitse indya ziratetswe arariye kubera kajya kantu gusa yagize ngo pam pam kantu menga kari kantu kubusa kamuhaye amazi kamuhaye icumba kamuhaye imfungurwa uravyumva bukeye bwaho agombye kubandanya urugendo ati nukuri uragumye ngaha reka tugumane yetira ati reka tugumane gatoya abarahagumye indwi yose ayimaze ari kararya atari karakora aryama atari karakora mu nyuma yetira ati bana none gashaba ko umuntu uvise inkomezi tukaba twamaze kumenyerana sino guhakaza muruva aho byavuye ta akazi ngo pa sarere hejuru ngo pa abatangiye kuragira mwavyumvise cyo kwanza itangiye kumwigu birambwibagije susi ati kame mvyopfu ko ndikonda rya ntaco ko ntari kundiruka mu mwanya kiri ngaho hari gete hivi akaona fie wavye haona ni wabye pana pata mwasi kabisa gete hivi anamwangalia akamwambia you know I love you. Eba nami nishakupenda. Ongelesha baba yako. Waenda ongea naambia na mzee. Nubwo je ndo mukozi wawe. Ariko nimesha bro. Pa nimependa. Ngati nimba muyumvukaniye. It's okay. Ndamuguhaye. Bibicu. Gira ngo umugore na waraje. Mumenisikia kweli? Bwana sifiwe. Birianzana na nini nugukora ukushoboye kutanegriza kutanebwa muri opportunité zose Imana ishira imbere yawe. Umugore ngo yabaraje ntivyatevye ikibondo kiba kirabonetse anakuwa papa umuntu yari muri mbiyo wahungiro anakuwa papa muda kidogo kubera yakoze uko ashoboye. Akazi kwa shughuli mundabira Imana ingene Imana tu vitu tudogo tunaweza kukufanya unalate vitu vikubwa sana mu maisha yako. Kushoboye mu mwanya araho yahamenyereye akiri ngaho mugaba agatima gakubita ati Farao ati nubwo mfise umwana umunsi umwe Farao azongwa kurya n'umwana. Farao mu mwanya ari kararagira sinzi ukuntu yasabaye gato y'umukuku ufata yindi nzira kubera Imana hari ikindi kintu yari ikeneye umera nk'utorotse agenda kurondera kumba hano watorokeye ku musozi w'Imana. Munyumvise byatangurira n'abantu ubagiye mu yindi dosi diriri mu mwanya ari kararonda azegeranya azabona igihuru cyo kiraka kitazima ngo agira curiosity kuza kirabita ikintu kiguma caka kitazima akiri karagira iyo curiosity Imana iramurabira avuga ngo Mose kuri inkweto zawe kuko aha hantu hagaze arahera. Urinde ndi Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Manza mumvirize umva gato nibyo none gahamana rwose ati rero burya nabonye amarira y'abantu banje. Hari abantu bicaye aha
bafise misiyo zikomeye mugabo kubera ubunebwe bararusha. Uzembe zempera bitu abipase juya uzembe kandi muri kumuhamagarirwa ibintu bikomeye. Movement akazi kutanegrija kutava ngo yango jewe ngo nari mu rwego rw'abami ngo sinoragira ngo urumva ngo nari mu rwego rw'abantu bakomeye ngo akazi sinogakora. Dia so wache kiburi cha mubure. Unataka kuna kiburi cha mubure. Kiburi na huna kitu. Na hamna kitu. Namye ntera inkuru kera twagenda kudiraga abakobwa je nakuriye muri quartier nje tomugwa ngo mashirika guma no mureke gukorako aho mwakoze ko ndavyumvise tujya tuntu turaryosho guma badukorako ngaho kera twahora tugenda kudrage arakini mu alikuwa anadraga shakufa ni ile tu basi unakufaga mea usahau. Okay, Bwana asifiwe. Hama rero twari dufise ukuntu umuntu ushobora kuvuga tujya mukobwa namukunze kweli kugira ndamwemeze bigenda gute ko jewe nasaze mu gihe Satana tarasirimuka cyane. Twe twagize ubandi Satana tarasirimuka niho twacikiye kwicuma. Ubu yarasirimutse shantu umukinisha araguhongora amenyo ubu ari tayari namamwirije generation mureke gufitinata Shetani yaramaze gusirimuka ni muri mufitinisha ari tayari. Twe twagiye ukizwa tukiraza Oderadison inde yaravye Oderadison nga ni bande ya Odera daba mama rawa ne ba mama ngaba aba barabasisti ico gihe Oderadison indirimbo zigitangura abastar tukaza tugira ivyo bagira tugatambuka nko batambuka wewe unacheka we ananikumbuka ure mu batu be barakuwa barashaga ariko na ubiri hapa sister yangu pale anakuwa anaishi anasema aki ni Olivier barikuwa ananiita Oliver J uri waruki nyibuka Oliver J mimi natuniwa kwa nyanywa byuma niko kaju inge mugaruke gaha mure gusamaza mwe bashi ariko ni ntahenyere ndiko batwariramwe aho hantu. Aba rero kubera twara abapeti mu macungu binzara peti ya kunjara mambargo michoko sasa waragerageza ukagwanisha kwa wakunze umukobwa unatafuta turare ko twaratizanye impuzu banakwazima pantaro mwenye nakwazima pantaro sio mwenye arikwazi unazima fasi nyingine shati ongera unazima jada kiss unateka katika kitu kaneli hapo alafu unatomoka unaweka unakamata tuko na masysteme moja hivi ya kukamata ka essuie unakamwanga ndani poudre harafu unatomoka sasa ubukobwa rero bwo mu macungu bushuha ningoga ati nkuye ni star kumbe ndushe nkabo mana yaje dukwiye gushira imbaraga mu gwaruka rwacu. Unajua ubuzima bw'ubukene buragatsindwa buragahura na bushoro buragahura na tsunami mana ubukene ni bubi ndabwire uvyara utarukeneye kuvyara ugwara utarukeneye kugwara juyanjara. Abakobwa bakera rero barabakobwa kiciwashe nabona batarasirimuka ubatwaye muri restaurant kandi ari umubebe wo mu macungu wangu kurya ni rimwe ku munsi naho nyene kusampe unasampe binapatikana ka saa 3 ya busiku munabikura saa 5 asa umutwara muri restaurant gashaka kugira ngo akwemeze abakobwa mufisa amavyeri cyane. Wowe rero kwera ubona utafisa amafaranga yo kuriha isahani zibiri wacu umuhebero ukamugira ngo niko sawa ntiwaje wambaye impuzu z'abandi ntumwemeje bate mini ko sava nawe nagacarya bari bafise ukuntu barya bashiraye ivurusheti agakataguri nkaraba ingene ari karafina mpereye
tiri ukamubwira ati allez mange tifungura ngo ça va ngo je vais bien kandi ari umubebi w'amacungu ba nkaraba bane kandi rekera ntabwo twe tuzi vya take away oya babitwara uko nyene muservera aza kubitera nk'abana imana ncari inyuma dutingeranira ari nkanye nukihagarara ko kandi abizi neza yuko niyataha wari na maragi akareka spaghetti hagiriki mugabo buyu munsi nabwiye abantu abuyu munsi hewe shira mwishashi nshirira yo shabara sibutse ubu amavyeri yaraheze aratamira ukavuga atahana imisozi yose arayikororera hasi mana yana duhereze imana icubahiro haleluya abo bararya mana yana ni ewe Zerubabeli wigira iki wa musozi imbere Yesu waje we nuko ku musozi w'Imana ijwi biri yavuze ahantu twasomye munyumvirize neza ahantu twasomye havuga ngo Imana iramuhamagara amubwira ati numvise ukuboroga kw'abantu banje nshaka rero kugutuma kugira ngo bari ugende kunkurirayo ubwoko bwanje kuko numvise ukuniha kwabo mu mwanya wari muri iyo discussion Mose aramubwira ati jewe nibaza ko nyihenze ko ugira untumehe aho ugira untume urahazi urumva Mose arikabwira Imana ati uraza hano ntumye ati ndahazi cyane ni kwa Farao ati Farao untumye kwa Farao mishe yanje yose uzuje uri Imana cyane shetani tuvuganye uri iramu yati ni jewe kugira uvyemere ugurura ibifungo vy'impuzu yawe kora kuri poitrine arakorako akuyeho gucya asanga afise imibembe iramubwira ati sindaheza aratangara ati sindaheza ati tereka iyo nkoni ufise iki mu maboko ati inkoni tereka hasi ihinduka inzoka ati ifate ku murizo isubira guhinduka inkoni aramubwira ati wabibonye ko ari je nakubwiye rero mu gice cy'indwi ahantu twasomye kubera Imana ari bwenge vuga ngo bwenge kubera Imana yari ibizi neza yuko ahantu imutumye yahavanye dosiye iremereye mu gice cy'indwi umurongo wa mbere ahantu umuvyeyi wacu yadusomeye hari ijambo rivuga ngo Imana ngo irazira mubwira uhora habwira Mose iramubwira ati genda rero umunsi uragize kugenda ndakugize nk'Imana mu maso ya Farao apana mu maso y'abantu bari bose ndakugize nk'Imana mu maso y'ikibazo cyawe nukuvuga ngo gukora ivyo ashoboye vyamuganishije aho agenda kuronka ivyo adashoboye Mani yamubwiye ati genda nta wundi ndakugize nk'Imana mu maso ya Mose ya Farao mu yindi mvugo ari mubwiye ati wa wundi yagukanga ugira usubire yari peti ugira usubire yari musi ubasha bwawe kubera iki wabashije kutanegriza intango nshasha wigeze unegrije intango shasha nigeze kwigisha mu 2008 mu Kinama na ifise umupasiteri w'umugenzi wanje arantumira namuhawe n'uwitwa Pasteur François akorera ngaha mu Kamenge muri Manasiaro Dovida aranconnecta niwe mu pasteur agiye aranconnecta ku bapasteur batandukanye kugira ngo nshobore gukuza impano yanje hama ngenda kuyigisha mu Kinama umva twebwe twashobora gutubirwa za Kinama tugatumirwa mu Kamenge iyi Kigobe ntiyari bwubakwe je ndo mupeti nakuriye mu Nyakabiga noze ntahangwa gihe kinini cyane ni kuvuga ngo ntahangwa nari ndahamenyereye no ngaha muri iri shamba yikartiye sigari nziza ya Kigobe harya hari huzu ishamba inzu yari yahari yonyene yari hôpital militaire ababizi barabizi ni kuvuga ngo narava mu Nyakabiga kuri 5 mu ya gatatu nkaza nkaca mu Ntahangwa kubera ntamafise amafaranga ya bisi ngiye kwigisha mu Kinama nashika harya hari habatipe basanga uhereza ijana bahakujabutsa mu gihe udakeneye gukura ibirato ariko badahari wacukura ibirato kaduza impuzu ugiye kuvugana ubutumwa ukajabuka Ntahangwa wamara kunabwa hoja amazi hama ugasikenda ugahatora ibintu vy'ibibabi ukihanagura kugira ngo usubire kwambara amashesheti mugabo vraiment
so shesheti ndazibatuye. Mu bukene rero bavanga umupfu ntiyinukira ntibishoboka. Iyo ibintu bimeze nabi ivyo bintu mwigirisha ubu tunukirwa gwera duhaze. Kera ivyo vyarabaho. Ivyo ntabona aho kubwira ngo ishesheti yari ishesheti nya. Kubandi none ngire gute nkakubitako nkiyanagura naho ngo zana tararararara ngafatanira ibarabara naraciye kucana nabibabwiye nga kiririri na ingia kinama nenda gufundisa nagera inyuma y'ishengero nkumva ngo ngurumva ngo mtugitegereje umukozi w'Imana ati mwitegure dutanga amashikanwa aho jendi inyuma y'ishengero nakuye ishati ndiko ndihanagura yasho igikoma ngoma barorereye kinaja yasho hama nangiza kwihanagura ninjira ukazumva ngo haguruka nk'umusavyi w'Imana ngo hashitse abantu ngo yararo ku mutima ati muzi yo mvuye mwebwe so bintu nibikigantuze muzi nyene ndushe ariko ibanga ryo kwemera nagatangaza ariko mfisi ishaka rimwe urabona ryashaka ginzu ya datarinja nasika nkibagira ko nagiye n'ibirenge nkavuga ubutumwa bwiza nkabuvuga n'ubwizigirwa umutima wanje utumbereye kubona abantu bahinduka. Ico gihe rero ndigisha na ifite iminsi 3 dimanche sozera bampereza envelope mu bisanzwe nigitangaza pastor wanyu arabizi wewe nigitangaza je nkunda kuvuga intaye kuko narabonye Imana mu buryo butangaje hama bampereza envelope umutipe yavuze gitari bass muri iryo shengero ansanga hanze ari karabira arambwira ngo pastor ati mama wanje aragwaye cyane je rero nkumva ngwambwiye ngo aragwaye kugira ngo ngende kumusengera arambwira ngo aragwaye ati naje ndiko ndasenga Imana ndabe ko hari cyo yomfasha ndonka amafaranga ya kugura imiti ya mama ari namusize ku gitanda amasozi ari karakoroka ndayamuhanagura ndamubwira ni petit abantu bababaye barumvana ntuvunike kadusangira ubusa mvise ntaco ndamubwira none nangahe ninagenda mu biharuro birebi ivyubu dusigaye tubaza ngo mbwira ngo nangahe ngo ukeneye angahe kubera hari hero bati yo reka ndamwikure ko nsinzange nitaye mu mutego ndamubwira nti none iyo ordonnance urazi nabona imiti nkine ndamubwira ntumviza rero jewe nta mafaranga natanu sigaranye mu mufuko ayo mvise ni ya envelope bampaye akira nimba umutuza kuvamwo icubahiro kibicima nimba utavamwo ni iki kintu cyonyene shoboye genda urondera uwo muti arangumbira aramfata arangumbira arangije umwaka wa mbere urahaca sinasubirayo uwa kabiri wa gatatu urabona mu rugendo tugenda tutera imbere tugenda hamaze guca imyaka nk'itanu Imana inyugura umuryango kuji Nairobi ngiye Nairobi numva nkeneye gutembera nagiye kuraba sister wanje bari bavuye muri Sweden baje gukorera muri Kenya nje kumuramutsa na bimwe byo kunebwa nyene muri vacances namwantereka ngire aventure je Kenya nisanzo ndayimenyereye ngenda kurondera amaviza yo kuja hanze izo nizindi nta ndavantereka ngere gutembera mu gisagara ndafata matatu tugenda mu gisagara nari ndahaza hano bita mu Yaveni nibaza ko umuvyeyi wanya arahaza ngiye mbaratembereye ndi mu gisagara ndiko ndazunguruka nta muntu tuzinanye hari indimi nyinshi abantu barabizi hari gikuyu hari ibintu byinshi ndiko ndarengana gutya n'igiswahili kiravugwa ariko benshi usanga baganira ururimi rwabo ndiko ndagenda gutya nza numva ngo mutumishi wa Mungu avuga ntico n'igiswahili se jewe so ntibishoboka ndakomeza ndiko nazunguruka visa yo kunsubiza muhira ndahaza aho nta ndinga timutumishi wa Mungu cyenda guhindura navandi bariko rahamagarana n'igiswahili mu mwanya nza numva arahinduye mukozi w'Imana mwisoko atoneje muri Kenya mukozi w'Imana mba ndahindukiye mpindukiye gutya mboni boga n'ubwanwa n'inzobe 040 y'abantu karabaye none uyu muhungu mwiza arambona ambye ati ni weye nikambiana konana akanambia nimejidanganya ama ni weye nikamwambia
Ana si ça dépend si unijua nini unatafuta nani. Akanambia we suko Pasteur Olivier. Nikaambia ni mimi. Simbira. Aragumbira turafatana turagumbira namwe abanyakenya bakarengana ati none abantu turagumbirana aho nacanganyikiwe ntavyonze arangije arambwira ati haunikumbuki ndamubwira nti sikukumbuki vraiment haunikumbuki mimi nikaambia mimi sikukumbuki arambwira ati acha nikukumbushe wewe ulikuwa unakia kutubira kinama mie ni ule petit nilikuleteaga ordonnance nikakwambia kama mama yangu anaugua ukanipatiaga envelope yako ile envelope hii miaka yote tangu nakuja Kenya na bakiaga nasikia sauti ya kukutafuta juu ya ile envelope akanambia nikamuuliza hivi ndamubaza nti none mama aliponaga akanambia aliponaki nyuma gakufaga sasa na mimi niko hapa niko ku masomo na mariza university hivi nipataga bahati parikega bazungu mwa ile kanisa bakanipenda hivi bakanipeleka bakanipe masomo Kenya niko nasoma niko bien hivi niko naanza kazi niko bien akanambia lakini ni wewe Olivier kweli ni wewe nikamwambia mimi uko gisura cyane ntigihinduka adresse ya mbere ni Rizuru urumva ndabubwira ngiye gusoza nabareke kandi mwebwe gabasha na mavuta ari ngahagamara nzobigenza gutega ibintu bishoboka haramaza ndamubwira ati nimiye akanambia mwa ile envelope aracibuka amafaranga yararimo yarambwira ati muri rya envelope parikuwa ndani 18600 18,600 nilikuwa nataka dawa ningapata 3 ya 4 ndio sikuuzaga akanambia hivi ile envelope ilishi hata hivi sio mimi nakuona rikararira arambwira ati uko na muda gani uko nikamwambia mimi niko natembea hapa akanambia nakuomba nipe saa moja sije no hahera iyo saa moja kireze muzanya mahera ngaha mu maboko iyo sahi mwe bakunzi banje kubera 18500 yanguriye amakostime angurira ibirato angurira amashati kuburyo natasha kwa sister wanje barambaza ati muri Kenya wivyehe we uzinanye nande ugira ngo uzana ibi bintu aho ndangije arambwira nambaza ati ungari nongire akimuto situchangie nikupatie ushuda kidogo kumutima ati njahe ariko ushaka nje he tuba tugiye muri restaurant yo hejuru wari turicara turafungura arambwira ntahe aho mfise amashashe zimwe zikizungu natekeye aranguri yagiye kurangiza mpereza 6,000 by'amakenya abazi muri Kenya barabizi kubera 18600 ureke kunegrija gukora uko ushoboye cyo gituma Bibiliya ivuga ngo terera ivyo kurya vyawe ku mazi uzosubira kubibona hashize igihe kirekire tuzosubira ku munsi w'ejo mwaraheza